haguruke abarundi, haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokarasi. Niteka n'umunezero byo gusubira kubana namwe bakunzi mwese ba Radio Haguruka. Mu nkundire ndabaramutse nongera ndabaha ikaze yo gukurikira amakuru yo kuno munsi wa mbere igenekerezo rya 6 Munyonyo umwaka wa 2023. Duhere ku ngingo nkuru ashimikiye ko abasirikare b'abarundi barungitswe mu gihugu ca Kongo iharanira intwaro rusangi ku rwego rw'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bariko barahona nk'aba na binyoni mu gihe igikorwa c'abajanye cahinduwe n'ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD. Bamwe mu banyagihugu basaba abasirikare kutabandanya bemera gushogwa kw'icumu. Mu ntango zano makuru muca mu byumva kugira igihugu c'u Burundi gitera imbere ngo gitegerezwa kuba gifise indongozi ziziyo ziriko ziraganisha abarundi, bivugwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ico hamwe n'abandi babivuga ko navyo nyene ni muri ano makuru. Leta ya Gitega yemeza ko imigambwe yose yubahiriza amategeko y'igihugu yisanzura ku rubuga rwa politike. Ivyo ariko bikaba vyamirirwa kure n'abanyagihugu, aho bavuga nyabuna ko intwaro ya CNDD-FDD ikora ibishoboka byose kugira iburabuze imigambwe ikomeye mu kuyibuza gukora. Giselle Manirakiza ni wari mu buhinga bw'ivyuma, Arine Munezero ni jendi kuri mikro. Mukanya turinjira mw'idonido. Iyi muriko murumviriza ni Radio Haguruka. Radio Haguruka, haguruka abarundi turwanira igihugu cacu. Indongozi zisaba itunga rusangi uno munsi tuve ngaha bihindutse, kuko abakora ivyo niba batuma ibihugu vyacu vyo muri Afurika bidashobora gutekana, kuko ntushobora kuba uri kurarya bene igihugu ukaba uri kurabisahura wakigiturire atana kimwe bamariye, hanyuma ngo uvuge ngo bazonezerwe. Ejo ukaba uri ndongozi wigenza uko ukabona bagutembagaje ntuzutangare. Mu masezerano mpuzamakungu Declaration Universelle des Droits de l'Homme baravuga yuko agateka kazina muntu gategereza gukingirwa n'indongozi. Bitabaye ivyo abenegihugu barashobora bonyene kwikura kw'indongozi zirenganya. Umuntu rero adashaka ejo la revolution natangure akorereza abenegihugu. Mbanze ndagusigurire neza ko umugambo w'emezi udashigikiye itembagazo ry'ubutegetsi iryo ryo ryose nk'uko nabisiguye. Ndakwereka ko twe tugwanira ko habaho amatora umunyagihugu kitorera umurongoye. Mugabo ni kubera ko abakuru b'ibihugu ngacanza kuri varisito bama bikanga ababatembagaza, babona ko bataba bariko barakorera abanyagihugu. Uwo dufise uno munsi kuba harabuze n'umutembagaza ari kubera yuko abarundi twitonda tukareka bakadutwara uko bashatse, bakaducurika uko bagomba, kubera ko atacari karabamarira, atacari karakora. Iyo rero bimeze gutyo ntaco buza ko uwo mukuru w'igihugu mwenuyo ategerezwa kwikanga ku mwanya wose bashobora kumutembagaza, bashobora kumukuraho. Ndasubiye kubaramutsa nkuko mwari muhejeje kuvyumva mu ncamake. Abasirikare b'abarundi barungitswe na leta y'u Burundi mu gihugu kibanyi ca Kongo ku rwego rw'umuryango w'ibihugu bihurikiye muri EAC bariko barahahonera, mu gihe igikorwa c'abajanye arico kuja hagati abashamiranye kugira bahagarike intambara. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwo bwahisemwo kwiyunga n'interahamwe zisanzwe zishigikiye leta ya Kongo hamwe n'abasirikare ba Kongo mu kugwanya cane abagwanyi b'umuhari M23 uri mu mihari igwanya leta ya Kongo. Bikavugwa ko leta y'u Burundi yagiraniye amasezerano na leta ya Kongo kugira yemere kwinjira muri uwo mugambi wo kuyifasha kugwanya abagwanyi ba M23, aho buri musirikare wese w'umurundi leta y'u Burundi mukura ko amafaranga menshi. Bamwe mu banyagihugu bumva
bumvise urwo rudandazwa rw'abasirikare b'abarundi rukorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bavuga ko arakamaramaza ku barundi. Basaba abasirikare b'igihugu kuva hasi banke leta Evariste Ndayishimiye kubandanya ibashora muri Kongo guhonerayo n'ayibandanya iyora amafaranga mva makungu. Inkuru twateguriwe na Dondo Diemba z'umutima. Kuri uyu wa gatanu Munyonyo 2023 hari abasirikare b'u Burundi baraye batikijwe n'intambara zabahuje n'umuhari ugwanya leta ya Kongo. Abasirikare b'u Burundi cyo kimwe n'interahamwe zakoze ihonyabwoko mu gihugu kibanye c'u Rwanda bifatanya na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugwanya umuhari M23. Ni ruhande y'abasirikare barungitswe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD guhiga abagwanye b'umuhari Red Tabara ugwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Amakuru amwe dukura aho mu gihugu kibanye ca Kongo avuga ko abasirikare b'abarundi baraye bahitanywe hamwe n'abafashwe mpiri n'abagwanyi ba M23 bashika 100 ni mu ntambara zabereye muri teritware ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Tubajije isoko ryacu mu basirikare b'abarundi bariko bafasha leta ya Kongo kugwanya umuhari M23 ibijanye n'abo bana b'u Burundi baraye baguye muri Kongo. Iryo soko ryacu yemeza ko hariho abo rimaze kwibonera 11 bapfuye. Yemeza kandi ko hariho n'abafashwe batazwi igitigiri. Mbere ngo hariho n'intwazangabo ifise ipete rya major yitwa Gashirahamwe yaburiwe irengero. Beka ivyabaye ngo no Bugesera. Ijwi ry'iryo soko twarihinduye kumvo z'umutekano dutega amatwi. Reka amahungu reka no Bugesera kabisa. Bane babonye ibyabaye gasha. Abanye ibyabaye bagize 11 nibo bamaze kuboneka. Abo bafashe aba mu majoro Gashirahamwe sinzi ko umuzi umwe yahora ari muri yakota ajya ku mudugudu. We ntibarabona irengero ryiwe kabisa. Yego ntibarabona irengero ryiwe. Vyahavuye bimenyekana ko uwo mu majoro yitwa Gashirahamwe Ernest avuka mu ntara ya Muyinga. Amakuru uruganda rwa Radio Haguruka rufise nuko hari ibatayo y'abasirikare b'abarundi bari Igoma muri Kongo, iyindi batayo ibukavu muri Kongo nyene, hamwe n'iyindi ku mupaka w'u Burundi na Kongo biteguriye kuja gufasha ingabo za Kongo igikorwa cyo kugwanya abagwanyi b'umuhari M23. Yamara abarongoye igisirikare cyo Burundi bakaba ngo bakirendereye ko barongikirwa amafaranga bumvikanye na leta ya Kongo imbere yuko abo basirikare bashika mu bandi kugira bagwane iyo ntambara. Abategetsi b'u Burundi bakaba basavye leta ya Kongo amadolari 5,000 ku kwezi ku musirikare wese arungitswe guhangana n'abagwanyi ba M23. Leta ya Kongo ikaba ibona ko ari make ugereranije nayo iyo leta yakwa n'abacangero baturuka mu gihugu c'Uburusiya, aho umwe wese arihigwa na Kongo amadolari ari hagati y'20,000 na 25,000 ku kwezi kumwe. Icatebeje rero abo basirikare bandi b'abarundi gushika ku rubuga rw'intambara ngo nuko umukuru w'igihugu ca Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo agikekeranya gutangira rimwe amafaranga yose kuri abo basirikare b'abarundi kuko ngo atacemeza kw'intsinzi bazoyishikako. Bamwe mu banyagihugu bumvise urwo rudandazwa rw'abasirikare b'abarundi rukorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bavuga ko arakamaramaza ku barundi.
basaba abasirikare b'igihugu kuva hasi bankire leta ya Varisito Ndayishimiye kubandanya ibashora muri Kongo guhonerayo ngo nayo irikiyora amafaranga mvamakungu mu gihe ngo nabo ataco bahakura uretse kuhabika irambo. Dondo Diemba z'umutima urakoze kuri iyo nkuru watwegeranirije. Umushoferi azofatwa yarengeje abo yemerewe gutwara azohanwa nabo yarengeje ko bahanwe nk'abafatanyacaha. Byavugiwe mu nama kuri wa mbere igenekerezo rya 6 Munyonyo umwaka wa 2023, inama yahuje abagendesha imodokari n'amapikipiki hamwe n'abajejwe umutekano, ikaba yari hagarikiwe na buramatari w'intara ya Rumonge. Ayandi makosa yavugiwe muri iyo nama ni kugendesha ivyuma bitagira ibibiranga, umushoferi adafise uruhusha rwo kugendesha imodokari, hamwe n'ayandi makosa yavuzwe umushoferi azoyafatirwamwo ngo azohanwa nk'uwagumutse ngo kandi urubanza ruzobikibiriraho. Bamwe mu bitabiriye iyo nama bamenyesha ko abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD bifatira ingingo bishakiye zidahuye n'amategeko. Akarorero batanga nako ivyavugiwe muri iyo nama bijanye no guhana barengejwe ko n'umushoferi, aho ngo bazohanwa nk'abafatanyacaha n'umushoferi. Kubwabo ingingo yegeka ico caha kubarengejwe ko n'abashoferi ngo naho batazi ingingo ziri mu gitabo n'amategeko mpanavyaha ngo nta nahamwe iri. Abategetsi rero ngo baguma bafata ingingo zinyuranye n'amategeko, ngo harageze ko bakugwaho bagasubirizwa n'abategetsi bashobora kubahiriza amategeko. Kugira igihugu c'u Burundi gitera imbere ngo gitegerezwa kuba gifise indongozi ziziyo ziriko ziraganisha abarundi. Ivyo vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu ku munsi wa 6 w'indwi twaraye dusozereye mu gihe ariko atanguza urugendo rw'urumuri rw'amahoro mu ntara ya Muyinga. Bamwe mu banyagihugu bumvise iryo jambo bakaba babandanya kuvuga ko badatahura ingene Evariste Ndayishimiye yokwama yidogera indongozi zikora nabi kandi ariwe azigena mu mabanga akongera akaba afise ububasha bwo kuzibogoza. Abo banyagihugu bakabona ko yarakwiye gutanga imihoho kuko byamaze kugaragara ko ivyo kurongora igihugu byamaze kumuta kuw'amazi. Inkuru twateguriwe na Mberamihigo Jean-Marie. Uburundi buriko bwerekeza kuba igihugu kizoba cifashe mu mwaka wa 2040 hamwe n'igihugu biteye imbere mu mwaka wa 2060, kandi ivyo ngo birashoboka mu gihe abarundi bose bogira umutima umwe maze bakaja inama n'ingingo. Uko niko byashikirijwe na Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi ku munsi wa 6 w'indwi twaraye dusozereye, hakaba hari mu ntara ya Muyinga aho yariko atanguza urugendo rw'urumuri rw'amahoro. Umviriza uko byashikijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, amajwi tukaba tuyakesha radio Isanganiro. Ushaka gutera imbere uramenya kugenda ku ntambwe, nico gituma uno munsi turiko tugira umushinge urora mu 2040, umwaka wa 2060 iterambere n'isoko ry'amahoro, amahoro n'isoko naryo nyene giterambere n'ibintu vy'amabijana. Aha rero tubanze tumenye ibintu bimwe kugira utera imbere ubanza kwiyemera. Ubu rero tugendere mu ngendo shasha yo kumva yuko bishoboka. Umwe wese ururumuri rumubwire mu mutima iwe ko byose bishoboka. Mugabo kugira bishoboke nuko tuba dufise umutima umwe, tukaja inama n'ingingo, twese tukagira urunani tukumva yuko bishoboka. Kugira igihugu c'u Burundi gitera imbere, President Ndayishimiye yavuze ko gitegerezwa kuba gifise indongozi ziziyo ziriko ziraganisha abarundi. Vyongeye Uburundi ngo buzoba ico abarundi bashaka ko buba, na kare ngo akimuhana kaza imvura ihise. Twongere tumukurikire. Bisaba rero yuko tugira indongozi zituje imbere, indongozi koko zibona iyo ziriko zirajana abarundi. Uno munsi iyo tuvuze umwaka wa 2040, umwaka wa 2060, hari abavuga ngo ivyo uriko uravuga n'umuzi w'ibuye, abandi nabo bakavuga ngo naho baranje tambura gusa uzoraba ibivamwo. Ndabakebuye rero
uburundi bwacu buzoba icyo dushaka ko buba. Ntihagire uwibaza ngo abanyamahanga baratubabaye rwose ku buryo bodukunda kurusha uko bikunda. Nicyo gituma abarundi bose bokanura, kuko akimuhanakazi imvura ihise itwaze duteze amaboko, kandi imana yari yaduhaye ibikwiye. Niduhagurutse rero turwane urwo rugamba rwo kuva mu bukene, umwe wese akoreshe ingabirano imana yamuteye, atangura igikorwa kandi agitangarize n'abandi kugira bamubonere ko akarorero. Bamwe mu banyagihugu bumvise iryo jambo bakaba babandanya kuvuga ko badatahura ingene Evariste Ndayishimiye yokwama yidogera indongozi zikora nabi kandi ari wazigene mu mabanga, akongera akaba afise ububasha bwo kuzibogoza. Abo banyagihugu bakabona ko yarakwiye gutanga imihoho, kuko byamaze kugaragara ko ibyo kurongora igihugu byamutaye tw'amazi. Ndagushimiye nawe wembera mihigo Jean Marie. Inyuma y'akaruhuko bagire baduhe mu buhinga bw'ivyuma, turabandanya n'amakuru twabateguriye kuri Radio Haguruka. Haguruka abarundi, humura igihugu catuvyaye muvyeyi wa twese. Abatoteza ibibondo vyawe bakaguhagarara mu nda, bakiba bakica bakangaza, amarira y'abavyeyi ntabatera ikinya, turababona. Humura igihugu ciza, gumya umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu, zikazira kubunda hageze kugarukira imfuvyi n'abavyeyi. Humura Burundi bwacu, ragirya basokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu. Tuzokwamba twitangira abanyagihugu, twiyubaha kandi twiyubahiriza. Komera abarundi kandi mukomeze n'abandi, mwime imitima inzanko zidashira, indwara zo kwikunda no kudaca bugufi. Dushire imbere ibikorwa byo kugarukira icatuvyaye. Komera abarundi kwibanga riranga intwari, rikazira kwihora, rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga, rikazira amacakubiri mu bonse rimwe. Hagarara rugabo barundi, dukomeze urugamba rw'amahoro, dufate mu mugongo imfura zacu, ishaka ubutwari n'ubuntu biturange, maze tunyaruke bwankuba mu gutabara bene wacu, kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwa igihugu kiri mu menyo y'ingwe. Icese gisomwe na Inareza. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD ngo burabesha birenze urugero. Ni mu gihe bamwe mu banyagihugu babishikirije inyuma yo kumva ivyaraye bishikirijwe mu kiganiro ku nama cyo kuri wa gatanu Munyonyo umwaka wa 2023 cyaciriye kuri Radio Isanganiro. Ni mu gihe leta yemeza ko imigambwe yose yubahiriza amategeko y'igihugu yisanzura ku rubuga rwa politike. Abanyagihugu bakavuga ko imigambwe ikomeye itavuga rumwe na CNDD-FDD iguma yankigwa gukora. Basaba abarundi kutaguma bumviriza ikinyoma c'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ngo banabusezerere. Inkuru twateguriwe na Ninete Nancy Mutoni. Uno munsi twovuga yuko ya migambwe yose mu bushikiranganje waserukiye muri kino kiganiro ibikorwa by'imigambwe muravyugurira urubuga atamwana n'ikinono. Uwo muhejeje kumva ni Jerome Niyonzima, umumenyesha makuru w'iradio Isanganiro yaremesheje ikiganiro ku nama ku munsi w'ejo hahise, akaba yariko abaza ikibazo Tofiro Ndarufatiye, umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'intwari yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi, ajejwe ibikorwa by'amashirahamwe ubwigenge kuri bose. Atajya umunwa uwo mutegetsi akaba yishuye avuga ko mu gihugu c'u Burundi umwidegembyo mu vya politike uhari gose. Agira ko atanga n'uburorero bwerekana ko uwo mwidegembyo ari wose, aho mbere ngo abanyamigambwe baguma baja ku rubuga gusigurira abanwanyi babo ivyerekeye ibwirizwa ritunganya gushasha intara, amakomine, amazone n'imitumba canke amakaritiye. Ndunze kwijambo rero mbaje muti mbega mu gihugu umwidegemvyo koko urahari? Yego cyane, umwidegemvyo mu bya politike urahari gose, kuko uno munsi mu gihugu cyose
abanyamigambwe baraja ku rubuga babisabira uruhusha noneho ntibisabira uruhusha gusa barabimenyesha mu bushikiranganji hama bimenyesheje tukabaha uwo mwanya wo gushika ku rubuga hose uburorero ni bwinshi murabikurikirana mwebwe abanyamigambwe baratunganya amanama baratumira abanywanyi babo bagahurira mu bibanza bitandukanye bakaganira ndetse mbere muri iyi minsi aho hasohokeye itegeko ibwirizwa inimero 1/5 ryo kuwa 16 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2023 yerekana ukuntu intara amakomine amazone imitumba amakaratiye atoba atunganijwe abanyamigambwe benshi baragiye ku rubuga basigurira abanywanyi babo iyo tegeko rishasha bongera kandi bitunganya mu mategeko agiye iyo migambwe nyene bongera kandi bashiraho n'inzego zisunze iyo ntunganya shaka mu gihe umumenyesha makuru yarabajije uwo mutegetsi ko ivyo avuze biraba umugambwe CNDD-FDD gusa uwo mutegetsi yungamwo avuga yuko n'indi migambwe imaze gushiraho inzego nshasha yisunze iyo ndinganizo nshasha umunwanyi w'umugambwe uwo ari wo wose yisunze amategeko y'igihugu ngo harimwo n'abanwanyi b'umugambwe CNL ngo indongozi zose zirashikira abanwanyi ariko kuri ako karorero abanyamigambwe benshi bararonse akajya gusigura iryo bwiza abanywanyi babo ubwo ntuvuga CNDD-FDD gusa uvuga abanyamigambwe benshi mwarabikurikiranye imigambwe itari mike yaragiye ku rubuga murazi yuko hari abaheruka gutora inzego nshasha mu migambwe itandukanye CNDD-FDD gusa murazi za frode kuko zashizeho inzego zishasha hariho n'iyindi no birabandanya noneho kuko umugambwe wose urafise ukuntu witunganya iyo tumaze kubona irahari kandi za radebu za CNL zose zirarekuye gukurikirana zigashiraho izo nzego zikongera zikayagisha n'abanywanyi babo nta munyamugambwe n'umwe abujijwe kwegera abanywanyi bayo akira gusa kwisunga amategeko y'igihugu abanyagihugu bakavuga ko imigambwe ikomeye itavuga rumwe na CNDD-FDD iguma yanyugwa gukora aha batanga karorero ko umugambwe MSD washizwe mu bihano nk'ivyo vyaraye bihawe umugambwe CNL ngo hari mu mwaka wa 2015 ivyo bihano gushika ubu imyaka ngo irabaye 8 bitarakugwaho bakabona ko n'ivyahawe uno mwaka umugambwe CNL bitazovaho abo banyagihugu basaba abarundi kutaguma bumviriza ikinyoma cy'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ngo ahubwo bahaguruke babusezerere ngo kuko ataheza buzobashikana arakoze Ninete Nancy Mutoni mu mugambwe CNL bakaba batangazwa n'ingene hagiyeho itegeko rigenga intara nshasha amakomine amazone n'imitumba canke amakartier uwo mugambwe ngo ugakora ibishoboka byose kugira uvyisunge ariko mu mwanya muto ugaca uhagarikirwa ibikorwa ivyo ngo bikaba vyakozwe hahonyanzwe amategeko harimwo ibwirizwa shingiro Uburundi bugenderako muri kino gihe dukurikire umushinga mateka Pamphile Marayika yaserukiye umugambwe CNL muri ico kiganiro cyo ku nama ejo amajwi yiwe tukaba tuyakesha radio Isanganiro birashangaje kubona iyo tegeko ryaragiyeho hanyuma umugambwe CNL ukakora ibishoboka byose ugatunganya amakoraniro kaminuza bisanzwe n'idasanzwe kugira ngo bisunge iryo tegeko hanyuma ayo makoraniro kaminuza akaba yaremerewe neza vyiza by'abantu n'umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu aravuga ati genda mutegure iyo kongre itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu 2023 iryo koraniro rirategurwa birashirwa mu ngiro abantu bose bari ngaho hanyuma umukuru w'umugambwe CNL umushinga mateka gasogwasa yongera arasaba umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu ati saga twasaba tugende gusigurira inyankamugayo izo mpinduka zabaye mu mategeko y'umugambwe wacu reglement d'intérieur ibirimo kugira ngo bumve ko tugomba kwisunga itegeko umukuru w'igihugu yashizeho kuko nta kundi biteza kugenda atari gushira mu ngiro iryo tegeko umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu
aramwemerera hama turagenda muri zya nka zitanu zishasha Butanyerera Buhumuza Gitega Burunga na Bujumbura mu matariki atandukanye hose turajaye muri bamwe yavuga ati barigegeje bakagenda yego twari icyo gihe no kwitwa ko ibintu byari bimeze neza twambaye umwambaro mushasha amabendera ahungabana tuvuga ati ni byiza cyane tuko turakora hanyuma yongera musaba urusha guko tugira kongre extraordinaire donc ikoraniro kaminuza ryasanzwe ryo gushyira mu ngiro ibyapfunditswe bikoraniro ryabaye tariki 12 kwezi kwa gatatu naho nyina ati genda mutunganye bari cyo cyane arungikana muserukira hari umunyako wa directeur general ngaha baraje baraba turakora ku mugaragaro ati barakora amakuru yego narari yarabonye abantu bakoma amashi barishimira ibivuyemwo yego hanyuma tataha mugani cyo yuko inyuma y'imisi hafi 18 itariki 15 itariki 17 kwezi kwa gatanu tubona hasohotse urwandiko ruvuga yuko ibyavuye mu makoraniro uko ari abiri byose ko ari mfa gusa ibyavuye mu makoraniro nyakubahwa directeur general ngaho byose arasigura avuga ati ibyavuyemo ntibyakurikije amategeko amakoraniro ntiyakurikije amategeko umuntu agacibaza ati none ntiyakurikije amategeko gute kandi amakoraniro yabaye hatanze uruhusha bene umugambwe bose bakitaba amakoraniro bose nivuyemo bakavyemeza bashize amaboko hejuru abantu bagakoma amashi abashitsi bari ngaho abadiplomate bari ngaho mugabo mu nyuma ngo bibaye impfa gusa aho tukavuga akaba yafashe iyo ngingo aho nyanze ingingo ya 64 yo mu itegeko rigenga imigambwe n'ingingo ya 62 y'itegeko rigenga imigambwe hamwe n'ingingo ya 80 y'ibwirizwa shingiro ry'igihugu cy'u Burundi rivuga neza yuko ubutegetsi bitashaka kwivanga mu kwitunganya cy'imigambwe umugambwe senere ukaba utangazwa kandi n'imvugo y'ubutegetsi ku rubuga rwa politike gugururiwe bose ngo kandi nawe uboshe n'abashingamateka batowe muri uwo mugambwe ngo bakaba bahoze bankigwa guhurira ku ngoro z'uwo mugambwe kugira baganire ngo naho bobo bahavuye babareka kuko bitwa ko baserukira abanyagihugu twongere dukurikire umushingamateka Pamphile Marayika ariho dushaka sumvise nyakova umuyobozi mukuru ariko aravuga ati imigambwe yose yarekuriwe kuja kurubuga imigambwe yose yarekuriwe kugira amanama mwumva twebwe amaboko aboshe remesoriye mu gihe umugambwe uri ku butegetsi birirwa barazungurura igihugu cyose banamaze gushinga inzego bisunze rya tegeko hanagira n'igihe bakora n'amanama mu mwanya w'akazi mugabo twebwe no mu weekend kikosanga kirabujijwe yuko umukuru w'umugambwe niyo binashitse n'abashinga amateka bakaguma kuja gukoranira nko ku ngoro umugambwe baganira n'ibiki byose hageze ikosona haja polisi kuja kubuza abashinga amateka kubonanira kuri permanence naha abanyagihugu bahanura indongozi z'umugambwe CNL kubona ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD budahagarikije ibikorwa by'umugambwe CNL kugira mu nyuma byongere birekugwe inzira yo kugwanira uburenganzira bwabo abarundi bose barenganywa ijoro n'umutaga n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bafashe ngo niyo nizo ndongozi za CNL zikwiye gufata. Amakuru mwari mwateguriwe n'uruganda rwa Radio Haguruka kuri wa gatandatu Munyonyo umwaka wa 2023 ni hano agarukiye. Shimire mwebwe mwari muduteze yompi bagenzanje bafashije kuyatororokanya nabo nyene bakoze nongera nkengurukira kandi na Giselle Manirakiza yatumye mvuga mukanyumva. Aline Munezero nari kuri micro ndabasezeye ndabifuriza amahoro y'Imana naho ubutaha. Ngana nukuriyo iby'abarundi dukeneye urukundo n'amahoro iby'abarundi tunyotewe
neza n'igisango mu gikorwa abicwa bakicwa bene umurango bararega abatishwe bagafungwa yo bakaco bazira abadafunguzwe bakangazwa batangajwe baburiwe irengero n'urugamba rw'abarundi n'urugamba rwo kwibora n'urugamba rw'abarundi n'urugamba rwo kwibora kukwambana intekera ku mutwe abarundi twarirambiwe kukwamba duturaturayo abarundi twarirambiwe kukwamba twita impunzi abarundi twarirambiweyo yibuke kwata murundi w'umutima rero amaboko igihugu kiri mu manga ejo abana bawe bazokubaza aho barura abavyeyi barira hagarara runtu na rutare fashizo kura z'uburundi gutabara yibuke kakaranga k'abasokuru turangwe n'akabanga ubuntu n'ubutwari bitubera inkizo n'umuheto muri urugamba rw'abarundi n'urugamba rwo kwibora n'urugamba rw'abarundi n'urugamba rwo kwibora uze mwana wa Nyaburunga wibuke ko abivuza Uburundi na Afurika batigeze birengagiza umubabaro w'ikiremwa muntu kandi bamye bafatanye mu nda umenye ko umuheto w'izo ntwari utavunitse kandi ibanga ryazo ari ntibagiranwa aho uri hose harageze kuba intwari muri uru rugamba rwo kwibohora kuko twese abarundi dukeneye amahoro arama. haguruke abarundi haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na